mbega murazi ko ari imibembe hari imibembe umuntu agira akayiha n'abana biwe. Twarabonye wa mugore w'umupfakazi, umukozi wiwe, umugabo we yari afite deni, mugabo yubaha Imana. Twarabonye ko umugisha wari kuri se watabaye n'abana biwe, kandi n'umuvumo uri kuri wewe uwutransmeta mu bana bawe. Imana idufashe gihaze urubyaro bakunzi ba CANAAN TV, ndanezerewe kandi gusubira guhura namwe ngo tuganire ijambo ry'Imana. Ariko imbere yuko dutangura kuganira, reka tubanze dusenge. Mana yera, wowe uvyagiye ahera cyane, nje imbere yawe muri iki gitondo ciza. Mwami Imana, ngushima kandi ngushimira ineza yawe, ngushimira uburinzi bwawe, ngushimira ukuntu twitwararika Mwami wanje, ngushimira ukuntu waturaje mu mahoro yawe kandi ukabutuvyuye mu yandi. Reka tubigushimire kuko nibidasanzwe, kuko n'ukuboko kwawe kwabikoze, si inkomezi zacu Mwami Imana, ariko inkomezi zawe. Rero mukunzi mwiza, n'ubusuye kukwiyambaza, ubane natwe muri iki kiganiro tugiye kuganira na bene data. Mwe muhera wivange kugira ngo uzunkoreshe ibyo ugomba, kugira ngo mbitwiyo iyo Mwami Imana yaroze imitima y'abantu bawe. Ndagushimiye kandi ndakuninahaje, icubahiro cyose kibi cyawe, mu izina rya Kristo Yesu senze nizeye ko vyumvise. Amen, amen. Rero jambo Imana impaye kuganira namwe uyu munsi ni jambo rivuga ngo reka kuzanira umuvumo, kwizanira umuvumo mu gikorwa c'Imana. Haleluya. Nukuri hariho abantu bikwegera umuvumo ugasanga bariko bakora ibintu nukuri binyuranye n'ubwombe bw'Imana, ugasanga bikwegeye ubworo butazobavako. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana mu Bami ba kabiri, turasoma igice ca 5 duhere ku murongo wa 20 dushikane ku murongo wa 22. Gihazi umukozi w'uwo muntu w'Imana Elisa arivuganya ati, databuja ko yahebeye Namani uwo Musiriya ivyamugemuriye ntavyakire. Ndakurahiye uguhoraho kuhoraho, singenda ntirutse ngo ndamuhambye ngira ico ndamwiyakira. Nuko Gihazi akurikira Namani, maze Namani abonye uwo amukurikiye yiruka, aruruka ava mu mukogote wiwe ngo bahure. Aramubaza ati, namahoro? Nawe ati, namahoro databuja. Namahoro databuja arantumye ngo ubunye nagendewe n'abahungu babiri bo mu biga ibyo kuvugishwa, baturutse mu misozi y'Abefurayimu. None mutabare ubamuhere itaranto y'ifeza n'imyambaro 2 yo gukuranya. Amen. Iyi nkuru ni inkuru ibabaje cyane. Urumva uyu mugabo Namani yari umusiriya, kandi ngo yari umusirikare akomeye. Imana yacicamwe intsinzi z'Abasiriya, ariko akaba yari afise imibembe. Hanyuma umukobwa bari baranyaze aramubariye ati, urazi kamabuja? Ati, maze iminsi nitegereza databuja ingorane afise. Ati, sanga iwacu hari umuti. Haleluya. Ati, iwacu hari umuti. Ati, yogenda ku mukozi w'Imana, ati by'ukuri yobona ubutabazi. Umugore arabibwira umugabo acagenda ku mwami, aramubariye amakuru. Umwami ngo agira iki? Amuha urwandiko, yandikira umwami w'Abanyisirayeli ati, ndakurungiye umuntu wanje umuvure. Umwami aravuga ati, uyu muntu ariko aranyigenzako, ni gute jewe uyu munsi ariko arambwira
ngo genda ndavura imibembe ndi Imana ndabishoboye jewe ngo yitantamurira ku impuzu ziwe. Amakuru aragenda ashikira nde? Ashikira umukozi w'Imana Elisa. Haleluya, haleluya. Elisa arabwira ati kubera ko umwami yitabaguriye ku impuzu ziwe, ati nta mundungikira, ati uyu munsi aramenya ko muri Isirayeli yari Imana. Namani ngo araza, azanye ingemu nyinshi nyinshi, ariko Imana yo mwijuru ihezagira umukozi w'Imana Elisa, atagurisha ingabire y'Imana ngo ayigurishe ku bintu. Ngo ashitse aramara atumviriza nagende, ntiyanasohotse ngo babonane, mbwira agende muri Yorodani yibiri incuro 7 arakira. Namani ngo arababara ati uyu mugabo akagasuzuguro ntarusha nasohoka ngo azandaba nankoreko, aratumye nk'ukumengo ati inzuzi wacu ntizariho umukombwira ngo aze koga muri ivyo biziba vya Yorodani. Abantu biyo baramubara ati nega databuja, ati kibazo kiri hehe? Hari ikintu gikomeye akubwiye? Ati jayo urabe. Aremera aragenda aribire incuro 7. Incuro 7 ngo yavuyeyo ngo ameze nk'akayoyo, umubiri wiwe usenye, imibembe yose yaheze. Namani aranezerwa, aca afata ingemu yazanye ashira Elisa. Elisa aramubwira atumviriza, jewe sinshobora gufata ingabire y'Imana ngo ndayidandaze. Ati jana ibintu byawe kandi Imana iguhezagira. Elisa Namani ngo asaba ivu ryaho, ariko aho se ngomba guteba. Aho ngomba guteba ni hehe? Ni uyu Gihazi araraba ati ibintu databuja by'ukuri yanse kwakira. Ati je ntibinjana. Ngo agira iki? Ngo ariruka. Namani amubonye aravuga ati ujya muntu kwa nkurikire mpagarare. Murumve ikinyoma. Uyu munsi hariho abakozi b'Imana babeshera Imana, bakavuga ngo Imana yavuze itavuze, bagomba kurondera inyungu zabo. Na uyu mugabo Gihazi yakoze ikosa rikomeye kandi ryamugiriye ingaruka mbi. N'uyu munsi hariho abantu benshi bariko baragirwa ko n'ingaruka y'ibikorwa bibi bakoze, bikagutera ingaruka ku bintu by'Imana. Abantu b'Imana dukwiye kubyitondera cyane. Burya wotuma wibera n'umupagani yuzuye, ukibera mu bupagani bwawe nta ngorane, ariko urazi kubona umuntu w'Imana avanga iby'Imana n'ibyo kwa shetani akabivanga, ngo hanyuma ngo Namani amubonye ngo aravayo, araza barahura ati n'amahoro. Ati urumva databuja ashikiwe n'ingorane, ati haje abana baje bavuye mu Efurayimu, ati baje kwiga ibyo kuvugishwa, ati none yaravuze ngo umuhereze ngo imyambaro 2 umuhereze n'ifeza. Namani yumvise ari ikintu gitoyi, aramuhereza, arabyakira, hanyuma babikorera abo bari kumwe. Ashitse barabinyegeza. Haleluya. Abinyegeje ngo Elisa aramuhamagara ati Namani ivyo mbonye nibiki? Gihazi ati ivyo mbonye nibiki? Arahakana atumviriza. Ati ivyo bintu wakiriye? Ati ivyo bintu wakiriye? Ati jya mibembe kujya nyene yariri kuri Namani. Ati kuze ko n'uruvyaro rwawe. Bantu b'Imana, mbega murazi ko ari imibembe? Hari imibembe umuntu agira akayiha n'abana biwe. Twarabonye wa mugore w'umupfakazi, umukozi wiwe, umugabo we yari afise deni, mugabo yubaha Imana.
twarabonye ko umugisha wari kuri se watabaye n'abana biwe, kandi n'umuvumo uri kuri wewe uwutransmeta mu bana bawe. Imana idufashe. Gihaza urubyaro rwiwe wandura icyaha cyase, imibembe baza ko namani ngo yasohotse ngaho nyene, Gihazi yasohotse ngaho nyene ngo ajejete imibembe kubera tama. Shebuja aravyanse, waravuga ati ntibincika. Uyu munsi hari abantu monti ibintu bitabaho. Iyo ni imibembe uri kuri kwegera. Ikintu cyose utemeranya n'Imana ukajya kuraba ibinyoma ugira kugira ngo uronke inyungu, iyo ni imibembe uri kuri kwegera, kandi uri kwikwegera n'urugo rwawe. Uyu munsi hariho abantu bagendera munsi y'umuvumo batazi niyo wazananye. Kubera iki? Kubera icyaha cy'ababyeyi. Hazwa n'ibyo ufise. Twarabonye ko Imana yitayeho ubugingo bwawe, ititayeho ibyo wakira. Ibyo umva ibyo urondera mu kiganza cy'Imana n'ukuri tabizi. Irabizi bigukwiriye, irabizi bimbereye, irabizi. Ariko ntugirishe ubugingo bwawe kubera amafeza n'izahabu. Haleluya. Kuko izi feza n'inzahabu nta na kimwe tujana abantu b'Imana. Nta na kimwe tujana. Jahara mpora niyumvira ku maherezo y'umuntu. Wiyumvire ingene wewe ushobora kuba umuntu yarasuzuguye ibintu hama gasanga ibyo bintu nivyo. Ega hariho abantu benshi baduta ku gakiza, baduta ku ijuru, baduta ku muriro. Hariho abantu bazi ko bitabaho. None basigaragaza wiyumvire hamwe wosanga ari byo. Umva uwo kwicuza bingana gute. Ndakwinginze. Je navuze ngo naho ijuru ritohaba, ariko sivyo mvuze. Mvuze ngo naho je ndizera ko ribaho, kandi n'umuriro ndizera kuriho. Ariko naho byoba bitahari. Murazi ko gakiza ubundi gatuma ubaho mu mahoro, ubaho neza, ubaho ubuzima buri ekilibre. Urumva naho utoba uri gukorera ijuru, naho batari kuvuga ngo nshaka kuzoragwa ijuru, ariko biraguha amahoro, biraguha umunezero, biratuma utekanye. Urumva uko biri kose harimo inyungu. Ubundi umuntu vy'ukuri agendera mu murongo w'Imana, kubaha Imana, ntaho bahuriye n'umunyabyaha. Naho bahuriye, hoya ntaho bahuriye. Naho ubutunzi bingana gute, umunyabyaha n'umugororotsi ntaho bahuriye. Rero gisumbirije ivyo, ijuru rirahari. Kandi muze murabe n'iherezo. Je haraho murandaba n'iherezo ry'umugororotsi. Nukuri ukaraba ingene umugororotsi arangiza. Ntarangiza kimwe n'umunyabyaha. Umunyabyaha atamaguru, umunyabyaha ubona umenga ariko aragwana, ari ibintu cyo kumutwara umviriza, ariko umugororotsi ubona asinziriye. Ubona asinziriye, agenda mwituze ryinshi. Rero umuntu w'Imana ndakwinginga ngo reka kugurisha ubugingo bwawe. Haleluya. Reka kugurisha ubugingo bwawe. Imana iragufitiye ibyawe kandi bigukwiriye. Rero Imana yo mu ijuru kumpera umugisha, we wumvise iri jambo. Mana y'imbabazi n'urukundo, sindambirwa kugushima no kugushimira. Sindambirwa kukunenahaza no kugukengurukira. Kubw'urukundo dukunda n'imigambi myiza dufitiye. Komeza Mwami Imana gushigikira abana bawe muri byose. Abari bacitse intege, ari bafise ubugwenge mu mitima yabo, Mpwemu Yera ubamurikire, usese umwe wese yishire ku munzani, ntiyifata uko atari, ariko ahindukire, afata inzira nziza
ishobora kuzomushikana ku kugororoka. Urakoze, icubahiro cyose kibi cawe mu izina rya Kristo Yesu. Senze nizeye kuvyumvise. Amen, amen. Mwarahezagiwe, mugira umunsi mwiza.